muri make rero twarishimikije ijambo ry'Imana kuko ubu n'uburyo tubukora mu nzira uhoraho yashatse uburimyi bukorwa. Inkingi zine, iya mbere nuko kizira guhungabanya isi, kirazira kurima ushimika, turarima turaharura tugasasira. Iyo ni inkingi ya mbere, bigatuma ya miheha yo mu kuzimu tutimvye tuba tuyononye, tuba twirekeje kwa kundi nyene. Hanyuma inkingi igira kabiri nuko isi kizira ko tuyireka ku mugaragaro nk'uko yama isasiye, yama ifise ivyatsi, kubera ko ivyo vyatsi tuvyita uburengeti bw'Imana, kuko bubundi kiri ibinyabuzima biri mu kuzimu, ubukoko bwinshi uboneka n'ubutaboneka nabwo bubayeho mu buryo bwo guhanahana mu bikorwa byabwo, na bya binyabuzima bikagwirirana. Iyo biriko birakora mu kuzimu y'amyanda birekura irimwo intunga biterwa idashobora kubonekana mu mafumbire naho tworara turakora, bigatuma rero igiterwa cihereza intunga mubiri kama zikozwe na bya bikoko biba mu kuzimu byagiye biragwirirana, byagiye birakora mu buryo buteye ubwoba. Inkingi igira gatatu ni inkingi dusanzwe tumenyereye, ni ugukabukanya ibiterwa mu murima tutarimye ubwoko bumwe. Ivyo navyo bigatuma dushobora kugabanya bimwe by'ingwara z'akaranda ziguma zifata ibiterwa kimwe, hanyuma bigatuma mbere binagabanya kandi kutarya imfungurwa zimwe mu kuzimu, bigatuma bya byunyunyu bitahera kuko uhateye igiterwa kimwe kiguma kirondera bya byunyunyu. Inkingi ya nyuma ari ya kane ni gukora ibikorwa ku rwego rwo hejuru, bisigura ati tezo kubikora ku mwanya kandi ukagerageza mu byo ukora byose ukabikorera ku biharuro, mu bipimo. Ubugira gatatu ukagerageza ku buryo atagitakara. Twebwe mu mirimo wacu nta kintu gitakara, ibinyene bigaruka kandi gusubiza akanovera mu murima. Ubugira gatatu tukabikora tunezerewe kuko Imana iba yaduhaye tunezerewe. Byose bariko babikora baciye mu ijambo ry'Imana. Mu ijambo ry'Imana handitse yuko Imana ajanye umuntu mushira mu murima wa Edeni ngo awurime awuzigame. Murumva ngaha harimwo kurima no kuzigama, gukingira iyisi. Ese ibyo bibiri ntivyanditse mu ijambo ry'Imana. Murumva yuko kandi nta Imana yavuze ngo ace yicarira. None hageze rero kurima yasi twe duca dushaka kurya twicaye, tugaca turira ngo ibintu birazimvye. Kubera iki wari wicaye abantu 10 bariko barimira abantu 1000. None mugomba bareke kuzimba. Turabiza guhema, uyu yararimye uyu ntiyarimye, nivyo tugira turabire hano twese. Ndi bazajya murabona ko igiye amaze kuvunguka, mugabo yiracari kwa kundi nyene. Aha natwogaruke ejo iyisiguma kwa kundi nyene. So aha ni handi turimye, umurimyi yibaza ko amazi azonyengetera neza mu kuzimu, mugabo idakunda. Aha natwogaruke ejo iyisiguma ari kwa kundi nyene. Ya mu mwanya raza gupasuka ndibaza mwabibona. Aha tuba tugiye kwisigira kabiri. Aha twese twararimye. Twese. Mugabo turavuga tegada, reka turikurikiza ivyo Imana agira mu mashamba dutume dufuka isi yacu. Aha rero iyi ni imvura turabe mu gihe imvura yacu yaguye ku isi twarimye. Ukuntu bimera n'uyu yarimye agafuka, turabe consequence biza kugira. Ndibaza mwabonye aha uyu yararimye mugani yafutse inosi. Abino uyu yarafutse, murabona isi yacu kuno isigaye imeze neza. Uyu izuba rirakubise kwiyose. Eske ya mbuto yacu nishobora kunaga. Kubera imbuto yakwiswe n'izuba desha. Twashize ya ntabire yacu imvura irayitwaye mu nzuzi. Turahombye. Turatakaje ibintu byacu. Turatakaje imbuto. Umurimye ejo bundi ukaza wumva ngo ndabihevye kurima. Orke habaye kutamenya kugira tahure. Aha kwikurikira tugiye kuraba inyengetera ry'amazi, filtration. Tugomba turabe eske amazi aranyengetera neza ko arimye n'utarimye, nivyo tugira turabire hano. So uyu murimyi aguma yizera ati nzoronka umwimbu, orka amazi nihigeze ashikira n'imbuto, nihigeze anyengetera mu kuzimu, nihagi imizi usanga ishorera hejuru, ntiyengetera ija hariya munsi kurondera ibikenewe. Uyu nawo ntiyarimye,
amazi araja hariya niko karora hano aha hose ayi mirima yose mubona aha nibigeze barima baraharuye barasasira amazi yaranyengetereye mu kuzimu imizi irashorera neza atankurikizi atakonsekansi habaye. Bona nkawe wari uri hanze ukavuga uti ndatashe ubuhinga bwanje ndabujana eshe abantu bose bari hanze bafise ubuhinga b'abarundi toza tubona bose batamwe wese ati ndajanye ubuhinga bwanje ana ko nk'ubu iyi miryango yo ngaha yari ishonje none heraba ivyo bimbuye bunyene. Mbajije ikibazo nti kubera iki mwahisemwo imetero 39 ku 16 akaba arizo gukorera nimutore 50 ku 50. Murakoze cyane. Ubwo buringanire bw'imetero 39 ku 16 twabitoye bivanye na kijya kigo mpuzamakungu Foundation for Farming cyo mu gihugu cya Zimbabwe cyabonye yuko ati umwene gihugu muto abaho ntiyobura akarima kanganuko ati ako kugatunganya gafise mu ku metero 39 harimo imistari 52. Iyo mistari 52 ingana n'amayinga 52 ari mu mwaka wose. Bisigura ko umustari umwe w'imetero 16 awusoromye aronka umwimbu w'ibigori ungana n'ibumba cyangwa indobo imwe ivamwe amawuki y'ibiro 200 y'ibitro 200 akayuzuza cyangwa 18 nk'ivyo tugwe tumaze kuronka ngaha mu Burundi hariya muri zone Marambya naho turafise y'imira imwe twasaruye twarabiye 17 n'inusu 18 nivyo twagarukiyeko. Bisigura yuko umuye muryango w'abantu 5-6 barashobora gufungura ivyo bigori baronse kuruye mutari umwe indwi yose. Umwaka wose rero ko dufise amayinga 52 n'imistari 52 umwaka wose umuryango urashobora gufungura. No kuvuga yuko uwufise imetero 39 ku 16 kugwiza kabiri acaronka ivyashobora. Agacaronka amahera. Iyo ni impamo twabikoze abubahwa bahari mu ntara twarapimye twaronse ibiro 17 n'usu 18 ku mustari mu metero 16. Dokora ubunyene biharuro abize biharuro ngaha. Abize biharuro ngaha. Yatugira ibiharuro umuntu umwe urumva imetero 39 ku 16. Abantu miliyoni 12 ni kilometero kare zingahe? Kilometero kare. Uburundi bufise ibirometero kwadrato ibihumbi 27 n'amajana 8. Mwumvise tworima igice cyo Burundi. Mwumvise twoca dushora. Turimye igice cyonyene cyo Burundi. Gabure twari impumye. Ubwenge bwose bwari bwagiye buragarutse. Twari impumye.